nkuko ibihe byaho hambere bigaragaza ingene abafarawo barongoye Egiputa hamwe n'abami b'abaromani muri kahise bubatse bitangaje ibihugu byabo, niko mu bihe bya none bizoshoboka kugaragara koko ko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yabaye gitangaza ku Barundi ndetse n'abanyamahanga mu kubaka igihugu ciwe. Kuva ashikiriye amabanga hambaye yo kurongora Burundi hari mu mwaka wa 2005, Petero Nkurunziza yaciye yihutira gutanguza umugambi uhambaye, uwo nawo ukaba uw'ibikorwa by'iterambere rusangi ku minsi yose ya gatandatu. Ivyahavuye bihindura ivyiyumviro by'abene Burundi, bakabona kandi bakanatahura ko iterambere ribava ko rikongera rikabagarukako. Niko guca bakura amaboko mu mpuzu baja ku kivi, batangura kwiyubakira inyubakwa zitari bwabeho mu Burundi inyuma y'imyaka 43 yari irangiye uhereye kuva Burundi burosi ntahe y'ukwikukira. Kuva mu mwaka w'2005 rero gushika ubu amashure mato mato n'ayisumbuye ndetse na za kaminuza arenga 5,000 yarubatswe, harimwo n'ishure ry'imyuga n'ubuhinga riteye igomwe, mu gihe ayashika 1900 gusa ariyo yaramaze kubakwa mu gihugu cyose kuva mu mwaka wa 1962 gushika mu mwaka wa 2005. Mu myaka 8 gusa amashure kaminuza agaharugwa ku 46 uyu munsi mu gihugu cyose, aya leta n'ayabigenga yose hamwe. Ayo mashure akaba yubatswe muri wa mugambi ushira mu ngiro ihangiro k'impumbi rijanye no gushira abana bose mu mashure. Petero Nkurunziza amaze kuramutswa Burundi ati guhera uyu munsi nta mwana azosubira kurihishwa amafaranga y'ishure mu mashure mato mato. Ivyo bica bishigwa mu ngiro guhera ubwo nyene, abenshi barumigwa. Ako kakaba kabaye akaryo ko gutezurira imiryango y'Abarundi yari yugarijwe n'ubukene biturutse ku ntambara yari yamaze imyaka irenga 10 mu gihugu. Utwigoro two guteza imbere ukubaho kumwene Burundi twarashizwe imbere mu gisata c'amagara y'abantu. Ivyo bikaba byagaragariye mu kubaka ibitaro n'amavuriro biciye mu bikorwa by'iterambere rusangi. Petero Nkurunziza abikundisha bene gihugu nabo babikora babinezererewe, narirya vyari bijanye n'iterambere rusangi ku neza y'umwe wese. Ivyatangaje benshi, hubakwa ibitaro bikomeye cyane bitari bwigere byubakwa n'Abarundi bonyene ubwabo atamfashanya ivuye hanze y'igihugu kuva Burundi bwitwa izina. Aha twovuga nk'ibitaro by'akarorero byubatswe ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi, ibitaro bikuru byubatswe ku Mpanda mu ntara ya Bubanza, ibitaro by'akarere byubatswe Igihofi muri komine ya Bukemba aho ni mu Rutana, hamwe rero n'ahandi mbere ubiravye ubwiza bwavyo bukibonekeza. Kuva mu mwaka wa 2005 rero urugero rw'inyubakwa z'igisata c'amagara y'abantu, amavuriro cyo kimwe n'ibitaro byari yongereye ku murindi munini, zubakwa mu ntara zitandukanye z'u Burundi biciye mu bikorwa by'iterambere rusangi. Aha hakaba harimwo inyubakwa zitanu zikoregwamwo n'ibiro bijejwe amagara y'abantu mu ntara, Bureau de Province Sanitaire mu Gifaransa, hamwe rero n'inyubakwa 17 zubatswe zigenewe kuba ububiko bw'imiti, ivyo bita dépôt pharmaceutique mu Gifaransa. Muri iki gisata nyene Petero Nkurunziza benshi batangarira agishika ku ntebe y'umukuru w'igihugu yaciye atanguza umugambi wo kuvuza ku buntu abana bose b'Abarundi batarakwiza imyaka 5 y'amavuko. Yongera avuza abakenyezi bose bibungenze ndetse anabarekurira kwibarukira kwa muganga ataco batanze, haba mu bitaro canke mbere mu mavuriro yose ari mu Burundi. Iryo jambo riremesha akaba yarivumereye yimitswe kwa 26 Myandagaro mu mwaka wa 2005, aho bishigwa mu ngiro gushika kuri uyu munsi uri hejuru. Gutyo imiryango itari mike y'Abarundi yari yasinzikajwe n'intambara yahitiye ihatorera koyoko amagara y'abene Burundi atera intambwe aje imbere. Mu ntumbero yo kunagura ubutunzi bw'igihugu, imitahe nyamukuru yarashizwe mu kubaka no gusanura amabarabara yari yaratabagaye kugira ngo noneho imigenderanire hagati y'intara zitandukanye ikomezwe. Amabarabara 7 yarubatswe asigwamwo kaburimbo kuva mu mwaka wa 2005 gushika ubu, mbere n'ibikorwa bikaba byaramaze kurangira. Uyu munsi rero amabarabara ateye igomwe akabashika mu mihinga itandukanye y'igihugu, ahatahora ari nyabagendwa intara ku yindi, ubu bikaba bitagorana na gato kuhashika mbere mu kanya gato cyane. Aho twovuga nk'ibarabara rihuza igisagara ca Bujumbura n'intara ya Cibitoke, irihuza intara za Gitega na Karusi, mbere rikanabandanya gushika mu ntara ya Muyinga. Ibarabara rihuza intara za Cankuzo na Ruyigi, irihuza intara ya Kirundo n'igihugu cy'u Rwanda. Ibarabara rihuza intara za Cankuzo na Muyinga, iriva Igitega rija mu ntara ya Ngozi, hamwe rero n'ibarabara rihuza umugwa mukuru Bujumbura na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryasubiwemwo. Iruhande yayo ayandi mabarabara 4 aracari karakogwa, mbere ibikorwa bikaba bigeze kure. Akarorero ni nk'ibarabara rihuza intara ya Makamba n'igihugu ca Tanzania, irihuza intara za Bubanza na Cibitoke, ibarabara rihuza intara za Gitega na Ruyigi,
irya Nyakararo riva Imwaro rija mu ntara ya Gitega n'ayandi. Hambavu yo kubaka no gusanura amabarabara harubatswe kandi amasoko ya kijambere mu mihinga itandukanye y'intara zose zigize igihugu. Umugambi wo kubaka ayo masoko ateye igomwe ukaba waranguwe biciye mu gukorana neza hagati ya bene Burundi n'abategetsi barongoye igihugu. Mu gihe igice kinini ca bene Burundi kibeshejweho n'uburimyi n'ubworozi, leta y'u Burundi ihagarikiwe na Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu yaritayeho bimwe biboneka uguteza imbere ico gisata. Ubutegetsi bushasha bumaze gushwara Burundi mu 2005 uburimyi n'ubworozi bwaranaguwe. Mu bijanye n'uburimyi cyane mu myonga no mu biyaya haratunganijwe neza mu bihingo itandukanye, maze igitegwa c'umuceri kirimwa mu ntara zose. Abene Burundi nabo barahimirizwa bongera barigishwa kwijukira ubuhinga bwa kijambere, harimwo n'itunganywa ry'isi ndimwa biciye mu kugwanya inkukura baciye imikobeko. Guhera ico gihe President Petero Nkurunziza yaciye atanguza umugambi wo gushigikira abarimyi, leta iborohereza mu kubaronsa umwavu w'ikizungu umwe wese ku rugero yipfuje. Gutyo abarimyi b'abarundi bahora bapfuko barimye nuko bateragiye mu matongo yabo mato mato bakanaronka umwimbu w'intica nikize, baca bashobora kuronka umwimbu ushimishije. Ivyahavuye bituma abarimyi bahindura ingendo, mbere n'abatahora barima barahava bavyijukira ku bwinshi. Kuri uwo murindi w'iterambere n'igisata c'ubworozi nticasigaye inyuma. Ibitungwa vya kijambere byarakwiragijwe mu gihugu cyose, aha tukavuga nk'inka za kijambere zitanga amata menshi mbere n'inyama ku rugero runini. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaritayeho kandi cyane uguteza imbere ibijanye n'inkino mu gihugu, bikaba kandi byari mu ntumbero yo gutuma umurundi abaho neza. Ibibuga by'inkino bigera ku 9 bya kijambere ku rugero mpuzamakungu byarubatswe mu ntara zitandukanye mu kiringo kitarenze imyaka 8 gusa, mu gihe mu myaka 45 yari irangiye Uburundi bwari bufise ikibuga kimwe gusa, naco nyene kitari ku rugero rwa kijambere imbere yo mu mwaka wa 2007. Muri ivyo bibuga bya kijambere bimaze kubakwa twovuga nk'ikibuga citiriwe Urukundo cubatswe mu ntara ya Ngozi, ikibuga Ivyizigiro cubatswe mu ntara ya Rumonge, ikibuga cyo muri komine Gishubi ni mu ntara ya Gitega, ivyubatswe mu ntara za Muramvya, Muyinga, Ruyigi, Kayanza, Makamba, Cibitoke, Ibuganda n'ahandi henshi. Hamwe rero n'ibindi bibuga bikiriko birubakwa nk'Icingozi, ku Gasaka, Kayina, Runyonga, ico ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega n'ibindi. Aho rero kukaba koba nko guca ku mayange. Ibyiza byakozwe mu Burundi niyo ndongozi mwumva Petero Nkurunziza ntibyabonywe n'abarundi bonyene, ariko n'amakungu co kimwe n'amashira hamwe mpuzamakungu iyisi vikagera barabibonye baranabishima, mbere bituma bamutanga kwa karorero maze bamwambika imidari y'imyaka urutavanako. Eherabe namwe ishira hamwe Afri Japan rikomoka mu Buyapani rihuza ico gihugu mu gufashanya mu iterambere n'ibihugu bya Afrika, ryahaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza agashimwe kadasanzwe kitiriwe imboneza yo muri Afrika mu iterambere rusangi, Leader du Développement Communautaire Africain mu Gifaransa. Yakaronkeye iyo Kohama kuwa mbere ruheshi mu mwaka wa 2013 ngo kubera ko ryashimye kugene Petero Nkurunziza arongoye Burundi yaharaniye iterambere bimwe bidaseswa mu guhimiriza bene gihugu ngo bijukira iterambere ryabo. Kuwa 19 Myandagaro umwaka wa 2009 i Nairobi muri Kenya, President Petero Nkurunziza yaronsa agashimwe kitiriwe umurongozi mwiza ashobora guhindura Afrika ikaba nshasha, Model Leader for New Africa. Ishira hamwe ry'abanyafrika riraba amadini n'amareta, African Forum for Religion and Government, rifise icicaro muri Amerika, rikaba ari ryo ryahisemwo iyo ndongozi mu zindi nyinshi. Muri Kigarama umwaka wa 2010 hariya i New Delhi ni mu Buhinde, Petero Nkurunziza yahawe agashimwe Rising Star for Africa, bisobanura inyenyeri imurikira Afrika, agahabwa nishira hamwe Unity International Foundation. Iri naryo rikaba ngo ryamugomwe rifatiye ku byiza yaranguye kuva hashikiriye ubutegetsi mu mwaka wa 2005. Bati uyu Petero Nkurunziza no mushwarara w'umwizero koko muri kazoza ka Afrika nzima, amaze kandi kuronswa udushimwe twinshi twerekana ko ari intwari idasanzwe. Amakungu kandi yarahaye udushimwe dutandukanye President Petero Nkurunziza afatiye ku kugene yitanze mu gutsimbataza amahoro n'umutekano. Inyuma y'umwaka umwe gusa arongoye Burundi, ishira hamwe Accord yo muri Afrika y'Epfo ryaronkeje Petero Nkurunziza agashimwe kitiriwe amahoro muri Afrika, Africa Peace Award, hari mu gisagara ca Durban mu mwaka wa 2006. Agashimwe nkako nyene umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yaragahawe n'ishira hamwe riharanira ukwemera rikanaharanira imigambi myiza yo kugarukana amahoro, Interfaith Peace Building Initiative, hari i Addis Abeba muri Ethiopia, bene umurango barorera kuwa 29 Nyakanga mu 2007.
twovuga kandi n'agashimwe yaronkeye i Roma mu Butaliyano gatanzwe n'umuryango Sant'Egidio hari kuwa 15 Munyonyo mu mwaka wa 2009. Akandi gashimwe Petero Nkurunziza yakaronkejwe nishira hamwe riharanira amahoro biciye mu nkino Peace and Sport, ari nawe yabaye imboneza ya mbere ronkejwe agashimwe nkako hari i Monaco mu Bufaransa muri Munyonyo umwaka wa 2011. Kubera ihangiro yihaye ryo gutsimbataza amahoro mu gihugu arongoye arico Uburundi mu karere eka mbere no kwisi nzima, ishiramwe mpuzamakungu rihurikiyemwo n'abasirikare baharanira amahoro barashimye ishaka n'ubutwari by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ricari mwambika umudari w'icubahiro cyo kuba umukomanda w'abakomanda kizigenza koko w'ingabo ziharanira amahoro kwisi. Hari mu gisagara ci Paris mu Bufaransa izuba riva kuwa 5 ruheshi umwaka wa 2014. Ufatiye kuri ibyo byose iyo ndongozi Petero Nkurunziza yaranguriye Burundi mbere bikabonwa na bose, bigaragara ko ico yamaze gihambaye cyane haba ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego mpuzamakungu. Vyoba byiza rero abene Burundi bose babaye umwe bagashigikira iyo mboneza yabo yabaye akarorero muri Afrika no kwisi yose iyivikagera. Amakungu nayo ahubwo yo kwibwirije gushigikira iyo ndongozi kubw'iterambere rya kiremwa muntu aho guhagarika intererano yahora tanga ku Burundi narirya ico Petero Nkurunziza yamaze atawocirengagiza canke ngo avuge ko atakibona namba, na cane cane bikaba byoca mu kuzana imitahe yofasha mu bijanye no kugwiza akazi, gutyo ugwaruka rw'u Burundi rukaronka ingene gwibeshaho kuri ubu ndetse no mu buzima bwo muri kazoza kago.